wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukunzi wa kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Nakiza na gutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi mugenzanje Claudine Nibitanga aganira n'umutumire wacu Oscar Ndwarugira abo bavugana ku vyerekeye umwidegemvyo. Reka tubatege yombi. Ikiganiro cuno musi mukaba muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga, ariko sindi jenyene, turi kumwe n'umutumire tugiye kuganira ku mwidegemvyo. No musi turaza kuvuga umwidegemvyo ni iki, mbega umwidegemvyo w'umuntu uvahe ukagarukira he, tongere tuvuge n'isano riri hagati y'umwidegemvyo n'amahoro, kuko turi mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Umwidegemvyo rero ni ikintu usanga abantu benshi badahuriza kaho umwe agira ati sinidegemvya canke bimeze kuno. Umutumire rero araza kuduha umuco kugira ngo dutahure neza mbega umwidegemvyo w'umuntu uvahe ukagarukira he. Reka rero duhe kaze umutumire wacu uno munsi. Mutumire wacu ndakuramukije, ndaguha n'ikaze mu kiganiro. Naje ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Nibaza yuko tuza kuyaga neza kandi twese tuzaguhezagira. Ego urakoze cyane, reka ndaguhe kaze kandi uramutse abariko baradukurikirana. Ndaramukije abadukurikirana bose. Nitwa Oscar Ndwarugira, nkaba ndi umuhinga yigenga muri kino gihe sanzwe nkora mu bijanye no gufasha abantu kubaka amashirahamwe hamwe no gutegura imigambi ibateza imbere. Urakoze cyane Oscar Ndwarugira, niwe turi kumwe mu kiganiro abakunzi b'amahoro cuno munsi. Nkuko namaze kubivuga, tukaba tugiye kuganira ku mwidegemvyo. Bariko badukurikirana mwese nongeye kubaha ikaze ubugira kandi mu kiganiro cuno munsi. None ga Oscar, umuntu yumvise umwidegemvyo yo kumva iki? Umuntu yumvise umwidegemvyo yo kumva umuntu ataboshwe, umuntu yisanzuye, afise uburenganzira bwiwe bwo gukora ibyo ashaka, bwo kuja hashaka. Mugabo dukaca tugaruka rero tukavuga tuti umuhingi umwe niwe yavuze ati umwidegemvyo w'umuntu kwiye guherera wundi utangurira. Umuntu yidegemvya no gufasha n'abandi kwidegemvya. Ubuza abandi kwidegemvya n'abayidegemvya. Rero uyu umuntu avuze ati ndidegemvya bisigura ko ku ruhande rwiwe arafise uburenganzira bwo kwisanzura, mugabo kandi atabujije abandi nabo kwisanzura. Wavuze hari ikintu uvuze ngo n'umuntu ataboshwe, umuntu afise umwidegemvyo. Uvuze kubohwa ubugombye kuvuga iki? Kubohwa rero biri uburyo bwinshi. Hari ukubohwa mu buryo bw'umubiri buboneka, umuntu afunzwe ari mu gasho nta mwidegemvyo aba afise. Mugabo rero no kubohwa mu vyiyumviro canke mu mutwe. Hariho abantu bafunzwe batidegemvya mu vyiyumviro canke mu buryo babona ibintu kubera ibibazo binabiriya. Mugabo tuvuze ko umuntu rero idegemvya ataboshwe, no kuvuga yuko uwo muntu mu vyiyumviro vyiwe naho yoba ari mu gasho nk'akarorero, hari umuntu ashobora kuba yidegemvya kandi ari mu gasho kubera yumva ku vy'ukuri muri we avuga ati jewe naho ndi ngaha muri zino mpande zine ndumva ivyiyumviro vyanje bisohoka bigashika kure, ndashobora kumva ku vy'ukuri ko nagukiwe, ndashobora gukora ikintu kiriya. Kuko iyo umuntu atagira umwidegemvyo bisigura yuko hari ibintu vyinshi bimugora gushikako kubera yuko abona umengo nta saganirizo, nta namwe ashobora kuja. Mugabo umuntu ashobora kugenda mu vyiyumvira akava nk'agashika kure kandi agakora ibintu vyinshi. Turafise uburiro bw'abantu benshi banditse ibitabo bagategura ibintu vyinshi kandi bitako bari mu gasho. Mugabo abitwa ngo bari hanze baridegemvye badashobora kubikora, ugasanga baboshwe turiya na turiya, ugasanga abandi barateguye ibintu vyinshi bazokora muga ntibigeze babikora kubera batigeze baronka umwanya. Baraboshwe n'ibintu rero baba bariko barakora ibintu vyinshi bituma ico umuntu yifuza gukora canke gushika katashobora gushikako. Ivyo vyose biri mu biboshe abantu, kandi kubirengana rero ni kibazo cyo gufata umuntu ubuzima bwiwe mu minwe, hamakamenya ati mu mutwe mu kuniyumvira, mu ko mpanze, mu ko ntegura imigambi
ndumva ku by'ukuri nagukiwe icyo nshaka gukora ndagikora mugabo akama yibuka ko atabandi bantu yabujije kwidegembya. Yego. Urakoze cyane ku nyisho umaze gutanga, ariko turakomeza kugira ngo abariko baradukurikirana batahure neza umwidegembyo. Murakoresheje amajambo kubohwa, kubafunzwe, waho usanga mbere mwavuze ko umuntu ashobora kuba afunzwe mugabo akaba yidegembya, uwundi akaba afunzwe mugabo akaba atidegembya. Yego. Nagira rero mutanga umuco neza, none ni ryari umuntu yovuga ko atidegembya canke atamwidegembya afise? Igihe umuntu avuga ko adafise umwidegembyo ni igihe mu buryo bw'umubiri afunzwe, aboshwe, rumva amaguru n'amaboko canke amaguru gusa canke yugaraniwe ahantu akunda ko atera intambwe ngo ave ngaho aje hariya, uwo muntu ku by'ukuri nta mwidegembyo afise mu buryo buboneka bw'umubiri. Ikindi ni mu gihe mu mutwe no mu mutima naho nyene yugarijwe n'ibibazo byinshi kandi bituma adakora ku byo ashaka gukora. Abantu rero barashobora kubohwa mu buryo bwo mu mutima canke mu buryo bw'impwemu canke mu buryo bwo mu mutwe bw'ivyiyumviro. Abo muri ico gihe rero bagasanga nta kintu na kimwe bashobora gukora bifuza, ugasanga misi yose yamabona ibintu byose atana kimwe gishoboka. Yagira akora iki, nta mafaranga, yagira iki, agaca atangura kubona amafaranga aho kubona ivyiyumviro, yagira gende ngaha akabona umengo ntaza gushika, agaca agira ubwoba, agaheba ibintu byinshi yari gushobora gukora mugabo hakaguma haza inzitizi zituma adatera intambwe ashike ku kintu. Ivyo rero biba mu mutima bikaba no mu mutwe. Abenshi rero barafite ivyo bintu usanga bibaboha, akavuga ati yo ndatinya sinshobora gukora iki niki, impana arayifise mugabo abantu bontwenga, n'ibindi vyinshi usanga bifatanye bituma abantu ku vy'ukuri mu vyumviro baboha, kandi abari nabo gasanga baboshwe mu mwemu. Tugiye mu ijambo ry'Imana Bibiliya avuga ati muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Rero tugeze nko ku bakristo naho abantu benshi ntibidegembya kubera yuko ntibatahura neza Imana ibafite umugambi nyabaki, ntibatahura neza icimana ibashaka ko, cyangwa ugasanga babayeho ubuzima budahimbara Imana buca butuma badashobora kwagukirwa mu by'Imana. Ego, murakoze. Nagira ndababaze, ni giki kiranga umuntu atidegembya mu vyiyumviro? Mwavuze ko hari usanga umuntu atidegembya mu vyiyumviro, uwo muntu arangwa n'ibiki? Umuntu atidegembya mu vyiyumviro bwa mbere kenshi akorera ku mabwire y'abandi bantu. Ikindi nahuza gusanga imigambi myinshi adashobora kuyikora kubera yuko afise ivyumviro bike, n'ivyo afise navyo hari ivyo atinya gushira mu ngiro. Yamana ubwoba bwo kugakazoza, mbega nkuzi bigenda gute, bwo kutamenya inkurikizi, akumva nyene ivyumviro vyiwe vyoguma handi nyene ari, agaca guma mu vyo yamyemwo mugabo ntatera intambuko. Ngo ufate nk'akarorero, abantu benshi tuba twaranditse ibitabo mugabo turafise ubwoba bwo gutangura kwandika. Tukibaza mbega je nanditse no bandi mbe vyogenda gute, ugaca usanga umuntu afise ivyumviro vyinshi, amaze no gukora ibintu vyinshi mugabo akumva yo guma asoma ivyo abandi banditse mugabo ntashobora kwandika ivyiwe. Abandi nabo ugasanga dufise imigambi ipanze ukuntu ntitumenya igitangura n'ikihereza, bigaca biducanga, tugasanga mu bijanye n'urutonde turaboshwe, biragoye gupanga ibintu neza ngo ushike ku bintu. Ugasanga umuntu akora ikije cihuta n'ico acakora agaca kizimya vya bindi vy'ingirakamaro. Ugasanga umuntu yamakoreshwa n'ibihe arimwo muga ntashobora gupanga nayo ngo akoreshe ibihe. Ugasanga rero mu vyiyumviro umuntu ntari karaguka gose ngo ashike kure nk'uko Imana iba yaraduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Ibyo rero ni bimwe biranga ku vy'ukuri umuntu aboshwe mu mutwe, umuntu afite ivyiyumviro byugariye ahantu adashobora gusohoka ngo abishira habona. Hama ikindi naco hariho ubwoba bw'ivyiyumviro. Hari ivyiyumviro bimwe abantu bavuga bati ndabivuze barashobora kugira inkurikizi, ndashobora kugira abangirira nabi. Usanga aratinye rero kubivuga muga kandi avyiyumvamwo, akumva ko ibintu yategezwa kubivuga muga yaraba ku Rwanda akavuga ati bino bivuga barangirira nabi, umva agaca numa agatinya. Umva ubwoba buratuma ku vy'ukuri ivyiyumviro vy'umuntu biguma biryamye. Abantu rero bafise ico kibazo barangwa n'ubwoba bwo gutinya, barangwa no kutisanzura mu mvugo no mu kwerekana ico bashoboye. Ego, mbega none ivyo bintu vyoba biterwa n'iki? Ivyo birategwa n'ibintu vyinshi, birategwa naho twakuriye, n'ubumenyi dufise, n'imico turimwo, n'ikibano tuba turimwo,
urumva n'uburyo ku by'ukuri abantu turemwe hariho abantu mu kuremwa kwabo usanga nyine baremanywe ubwoba bwo gutinya bagasanga baratinya haba n'abandi usanga bubahuka basokoroka rero bishitse umuntu asanzwe atinya agaca ahantu hateye ubwoba canke hamutera ubwoba hatamworohereza urasanga kenshi byaciye biduga bikaba byinshi dufate nko mu bihugu usanga abantu badafise uburenganzira bwo kuvuga ikibabakiye mu bijanye n'intwaro n'iki urasanga abantu benshi bari guterera ivyiyumviro vyohindura igihugu baca batinya kubera avuga ati nabivuga baramfunga baragira gute ugasanga abantu rero baratinya gasho baratinya kumererwa nabi baratinya gukubitwa n'ibindi vyinshi bica bizanana agaca afata vya vyiyumvira akabyigumizamwo akabigumana kumbura uwo niwo muntu yari kuvuga ikintu gishobora guhindura ibintu mugabo ahisemwo kubinuma no kuvuga rero umuntu aboshwe avuga ibyo atashaka kuvuga ibyo agomba kuvuga akabinyegeza ugasanga rero arahusha n'ibihe ku by'ukuri ibihe byiwe bikarengana atakoze ibyo yategezwa gukora murakoze cyane imbere yuko dutandukira ku muntu afise umwidegemvyo muravuze ubwoko bw'abantu n'ibitera umuntu atidegembya kumbure mu vyiyumviro mu bigumbagumba nagira rero ndababaze mu gihe uwo muntu amaze kumenyekana ko atidegembya mu buryo bw'ivyiyumviro yokorerwa iki umuntu rero urumva nkuko nari nabivuze kare bivana nahavuye kimwe mu bidufasha kugurura ivyiyumviro no kugira uwo mwidegemvyo hariho ubumenyi turonka bumwe bukava mu mashure ubundi bukava mu byo dusoma mu byo twiga hariho umuntu ku by'ukuri atidegembya kubera ubumenyi buke kubera afise amakuru make aronse ibintu byinshi agatahura ashobora gusanga ashobora guhindukira agahindura rero iyo abantu bamaze kumenya ko bafite izo ngorane z'uko ku by'ukuri batinya barakeneye kubahugwa barakeneye kwigishwa barakenewe gufashwa cyo gituma kenshi haba ibi byo kwigisha abantu no kubahugura kugira ngo bumve bamwe ko bibaraba naho bigira nk'abo bitaraba bakamenya ko bibaraba bakamenya ati uno munsi nutavuga ejo bizokugarukako kuko uno munsi urashobora kuvuga uti bo baje gufata abanyepolitike je sindi umunyepolitike kubera je nibereye mu rusengero baje gufata abadandaza je sindi umudandaza abantu utabare bakavuga ati baje gufata abashoferi sindi umushoferi bose bakabafata bakabaheza nibabaheza baza gufata we mu rusengero uzoba uri wenyene kubera atanumwe wigeze utabara nawe ntuzoronke gutabara umva rero nk'umuntu yigishwa ibintu nk'ivyo aramenya ko uno munsi nintakora ngo mvuge ico neza kuvuga ejo inkurikizi zizongaruka rero abantu barakeneye guhugurwa ikindi naco barakenewe kuremeshwa bakigishwa bakaremeshwa bakabwirwa yuko si itegeko ko uvuze ibintu canke abantu bakubwiye ko bakwica baca banakwica kandi sitebo ngo ucupfa kubera abantu bavuze kupfa burya abantu bashobora no kukwica ntupfe kubera Imana imisi yawe uzomara rero nta muntu ashobora kwinjira mu mugambi w'Imana ngo yice umuntu hataragera naho kenshi tubitinya abenshi turatinya ngo ncamfanje ngira iki n'iki mugabo abantu bakwiye kumenya ko ijambo ry'Imana riravuga neza imisi yacu Imana yarayipanze kandi itaragera nta muntu agenda rero turatinya rimwe na rimwe tukitwaza ngo turatumererwa nabi mugabo sivyo rimwe na rimwe kenshi abantu bagomba gukingira izindi nyungu baba bafise kubera arizo babona umengo bazihombye mugabo kwigisha abantu bakamenya yuko kuguruka mu vyiyumviro bituma n'abandi bantu bashobora kugira amahirwe yo kubaho no gutera imbere ivyo birafasha kumva ko umuntu atabayeho kubwiwe gusa ahubwo abayeho no kubw'abandi ivyo biratuma umuntu yuguruka mu vyiyumviro akavuga ico ategeza kuvuga ivyiyumviro bikaguka mugabo mu gihe umuntu yibaza ko ari we n'ivyiwe gusa kenshi biramugora gufata iyo decision cyangwa iyo ngingo yo kuvuga ngo reka mvuge bino bintu inkurikizi zirimenya abenshi ntidufise abantu bashobora gukora gutyo mugabo niyo abantu dukeneye mu kibano niyo abantu dukeneye kugira ngo bashobore gufasha n'abandi Ego murakoze tumaze akanya turiko utwereka ibiranga umuntu atidegembya mbega none ni ryari umuntu yovuga ko afise umwidegemvya umuntu akwiye kuvuga ko afite umwidegemvyo mu gihe atabushwe mu vyiyumviro mu gihe atabushwe mu
mutima mu gihe ataboshwe meme physiquement naho ushobora kuboshwe physiquement mugabo widegemvya ubwonko mu buryo buboneka mu buryo bw'umubiri ashobora kuba ufite amapingu n'iki mugabo mu vyiyumviro ukaguma ari umuntu yidegemvya kumva neza ko widegemvya. Turafise abantu nka ba Mandela ashobora kumara imyaka 27 mu gasho kandi avuye agashobora gutwara igihugu. Si abantu bose bomara imyaka nk'ijya mu gasho hama ngo baze batwara igihugu ko agasho karonona n'imyaka 3 yonyene hari abantu bavayo bamaze kononekara mu mutwe kubera ko bagezeyo kwa kuha kwace kwiyongera baboshwe mu buryo bw'umubiri no mu vyumviro baca baraboha no mu buryo bw'umutima baca baraboha ugasanga ku vy'ukuri umuntu ahubwo yarononekaye gose. Nga kugira abantu nka ba Mandela ashobora kuja mu gashi imyaka 27 akava gishobora gutwara igihugu ashobora kuvuga ijambo rikomeye rishobora gufasha isi n'igihugu urumva ko atari ibintu vyoroshe. Bisigura ko uwo muntu naho yari mu gasho yagumye yidegemvya mu vyiyumviro mu bigumbagumba mu mutima akaguma apanze neza ibintu byose abibona ko biteza kugenda. Rero abantu bateza kuba bumva ko bidegemvya mu vy'umutima mu vy'ubwenge hanyuma bakumva bugurutse umuntu akumva ko hageze ashobora kuvuga ico agomba kuvuga mugangaruka handi nyene umwidegemvyo wiwanje ugarukira aho uba utangurira. Umuntu ariko arahonyanga umwidegemvyo w'abandi ntiyidegemvya. Umuntu vy'ukuri yidegemvya nuha agateka abandi kandi agatuma abandi bidegemvya n'ivyo akora bituma abantu bose bidegemvya. None nibiki umuntu ashobora gufatira ko kugira ngo avuge ko yidegemvya? Ibintu umuntu ashobora gufatira avuge ko yidegemvya ni igihe ku vy'ukuri avuga ati jewe mfise ijambo ndarivuga. Ni igihe yumva avuga ati je ndashobora kumva ngaha nkaja hariya. Ni igihe ashobora kumva avuga ati jewe mu vyiyumviro vy'iwanje canke mu nkoro y'iwanje ndumva nshobora gukora icyo nshatse cyose gukora mu gihe atamategeko ndenze kandi atamunononeye. Akavuga ati mu bugingo bw'iwanje ndumva umengo ngomba kuja kwiga mfite imyaka 60 agashobora kuja kugenda kiga akumva avuga ati ndashobora gukora ntaravye abandi ivyo barimwo ntagendeye ku by'abandi bavuga canke ntakoreye ku by'abandi ariko baravuga ko dufise abantu benshi bafunzwe kubera kavuga ati mbega nkoze iki abandi bombona gute ugasanga umuntu afise umwitwarariko w'abandi bantu cane gusumba uko we yumvira. Hari impano nyinshi rero zijyanye kwera abantu bagize ubwoba canke banabwiwe na nabi umuntu afashe mikrofone rimwe atanguye kurimba abantu bose bace bamutwenga agaca biheba. Mugabo turafise abaririmbyi benshi n'abaganga babwiye ko amajwi yabo atarayo kuririmba mugabo havuye abaririmbyi rurangiranwa kubera iki uwo mwidegemvyo barawukoresha baravuga ati jewe numva nshaka kuririmba co bizonsaba cyose nzogikora gushika ndirimbe. Uwo n'umuntu yidegemvye kandi barabishitse. Hari ibimuga bishobora kuvuga ati turabibona bikina umupira hari ibimuga tubona bikora ibintu bikomeye ngayi n'abandi bamuga yavuga ati jewe nta kundi ndaboshwe n'ubumuga ntegeza kuja gusega nta yindi nyishu nta kina kimwe ugasanga nyene nivyaciye yumva. Rero uwo mwidegemvye utuma umuntu ashika ahantu hatandukanye akora ibintu bitandukanye ugasanga umuntu ari muri kiriya akavuga ati uno munsi kubera kije no kwiga ndakorera abantu kandi kwikorera ivy'iwanje. Uwo n'umuntu yidegemvye. Hari abantu gushika no munsi ari mu kazi avuga ati nibagombe bampimwe 30 muga kazi mano nda mu kazi kabandi bantu kandi nzorinda mfira nk'urumva araboshwe ahembwe 30 muga arashaka gukora ibindi bintu ushaka gutuma yinjiza ibihumbi 100 ibihumbi 200 muga kubera aboshwe no gukorera abandi no gukora akazi akamatonda hari rero amahinguriro menshi atashoboye kubaho canke atarabaho kubera abantu boje kuyashiraho baracaboshwe ntibavuga batereka ngende ngerageze ngene ntangure ndumva noja muri biriya numva nokora ibi numva nogerageza kijya jewe ndumva nagukiwe kuja hana hariya no gukora ibi nibi donc ukuntu uwo muntu nyene yumvamwe ati jewe isi yiwanje ndayifise ndashobora gukora ikina kiriya nkaja hana hariya nkisanzura muri kina kiriya mugabo twibukanya umwidegemvye wawuherera w'abandi utangurira ukaba uhonyanga umwidegemvye w'abandi ukawonona ubuzima bw'abantu ukabukora ibintu bituma abandi bamererwa nabi ntiwidegemvye. Yego ico kintu mumaze kugikoresha inshuro atari nke mugira ati umwidegemvye w'uwundi uherera aho uwundi utangurira muba mushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ko urumva tiko tuvuga kiganiro kijanye n'amahoro mu gihe uhonyanze umwidegemvye w'abandi buryo wamaze gutangura kuzana amatati uzanya amatati rero
babantu n'abakene umwidegemvyo nk'ukene urumva ikibano gica cononekara kandi kimaze kononekara nawe ugiramwo urumva uteje intambara ntuziherera usanga nawe iguhitanye nico gituma rero umuntu yiyubara kugira ngo tugumane ca kibano gitekanye kimeze neza nuko abantu bose bitwararika ineza y'abandi mu kurondera ineza yabo aho ntutugira ikibano ciza mu kurondera umwidegemvyo wacu no kuwushira mu ngiro ntiduhonyanga umwidegemvyo w'abandi kuko mu gihe uhonyanze umwidegemvyo w'abandi ukababuza kwidegemvya nivyo twamaduhanura n'abarongozi mu gihe uburyo abantu kwidegemvya umenye kwimera n'imperuka abantu ntibazokwemerera kwama baboshwe misi yose abantu kw'Imana yabaremye baragera igihe bakavuga bati ibi ntibishoboka kandi iyo bihindukiye rero wewe wahora uzi ngo widegemvye ni uza gusanga usubiye hasi cyane kwama twabibonye mu mpindukanye zigenda ziba muri kahise no biko biraba no misi turabona gose ko kenshi cyane cyane abarongozi babazi ngo baridegemvya simwidegemvyo kuja hariho hose aribo tuza gusanga baruhiye kwisanga ahantu hatariho kubera babujije abandi kwidegemvya rero umwidegemvyo w'umuntu w'ukuri ni igihe utuma n'abandi bidegemvya. Murakoze cyane twerekeza gusozera ikiganiro cacu. Hari umuntu ashobora kuba yabanye naswe muri kino kiganiro yamaze kubona ko atamwidegemvyo afise, nizihe ntambuko yoca ko kugira ngo agere ku rugero rwo kwidegemvya? Kimwe nuko umuntu atahura ko yaremwe n'Imana kandi n'umwe kuri inosi na numwe basa cyakwiye kukimenya uru rutoki rubituruka umuru nta numwe rusa n'ugundi muntu mu miri yari dizingahe z'abantu zihari umwe afise gwiwe naco gituma tubwira miswe gutera urukumu ni kimenyetso sindamusiga cerekana ko uyu muntu ari umwe tanumwe basa kumenya iryo banga rero birakomeye kumenya ko uri umwe kandi Imana yashimye kubaho ivyo deja bikugururira imbibe nyinshi kamenya uturiho hama ikindi abantu gwe kumenya nuko imisi yiwawe yo kubaho kuri inosi Imana yarayiharuye kandi irayizi ubugingo bwa Imana ni bufise mu biganza bwa mbere ico banze bumve neza ko gitekanye ko kenshi cyo kidatekanye catura umwidegemvyo tugatangura gutinya no gutinya abantu mugabo ubuzima bwacu nk'abana b'abantu Imana ibufise mu biganza niyizi umunsi n'isaha jewe nzogirako ntinye nkagira ubwoba bwo kuvuga no kugira iki niki nije natinye mugasi Imana kandi ntibishoboka na gato ko umuntu aza guhindura umugambi w'Imana ico bakacumva mu ikindi gica gikurikira abantu nibagerageze kwiga nibagerageze kurondera gutahura byinshi bishoboka hama bamaze kubimenya nibabishire mu ngiro abantu bareke gutinya kugerageza no kuvuga ivyo biyumvira umugabo kandi ngarukane nyene nongera ndabibutsa mu gihe uriko uravuga ibintu wiyubare ko utari kurahonyanga ivyo byose ugomba kuvuga ivyo wiyumvamwe ivyo ugomba gukora bigerageze nta ngorane naho uzonanirwa inshuro 10-20 nta ngorane batwije ko umuntu yakoze aya matara tubona guke yagerageje inshuro zirenga 1000 itara kugira abone ko ryakarinda gukoresha ibuji kugira yabe ko iryo tara riko riraka mugarakora abantu bati ko vyakunaniye vyagoranya ati nje ntivyananiye je ico nize muri ibi vyose nuko hari uburyo burenga 1000 bwo kudakora rino tara jewe nzi abandi ntabyo bazi urumva uwo n'umuntu ashobora kuvuga ati ndagerageza gushika iri tara rizanye umuco urabona uburyo ryahinduye isi yahatwicara n'uburyo hasa uri kuragenda mu ijoro ukabona amatara yatse ubona nyene hari n'abandi bakoze ibintu byinshi mugiye kuraba uburyo babikoze baba abantu bashira mu ngiro umwidegemvyo wabo kwiyumvira no kugerageza bakagerageza kiriya bakagerageza na kiriya bakagerageza na kiriya bakagerageza na kiriya gushikaho bashika ku kintu abantu rero bagira inguvu niba abantu bihebura kare niba abantu bigerageza rimwe bagaca bumva umengo biranse abantu bashobora kugerageza inshuro nyinshi hama ikindi naco ntibabe abantu biyumvira yuko inzira ari imwe inzira ni nyinshi kera batwigisha mu ishure uburyo bakora ibiharonga amaformule bakatubwira ngo niyo nyene udakoze uyu mwari muhaguha amanota mugubu turazi ko formule ari nyinshi ubu twarabonye ko hari formule nyinshi zo gukora ibintu rero ibintu bikoga uburyo bwinshi we ntubone gusanga ibyo abandi bakoze nawe uyumvira ico ushobora gukora hamugerageza ugishire mu ngiro uzosanga ku by'ukuri ushoboye kugira wa mwidegemvyo wari kurarondera rero abantu kurekura ivyiyumviro gusohora ibiri mu mutima n'ibiri mu mutwe bakabishira mu ngiro byo bafasha gose gushika ku mwidegemvyo w'ukuri ntibasure gutinya ubuzima ntibasure gutinya
ibibazo bahura navyo, kuko ibibazo nivyo bituma ahubwo dukura kandi dukomera. Rero utagerageje ntuzomenya ko ikintu gishobora kandi kidashoboka. Udafashe inzira ngo uyigende ntuzomenya iherera. Abantu rero bagire kumva ko kuvyukuri bashobora kugerageza, bizobafasha kugenda bamenyera. Mugabo nkuko nabivuze, ukugira ubumenyi bwinshi no gutahura ni kutera widegemvya mu bintu byinshi. Abantu benshi bafite ico kibazo cuko asangaza ibintu bike, bigasanga biramugoye. Mugari abandi bafite n'uburyo bwiza bwo kwiga ibintu byinshi, ugasanga byabananiye. Hama ikindi no garuka ko niki nuko kuvyukuri abantu batobaho kunezereza abandi. Abantu bobaho kurondera gukora ivyabo batarinze kuraba ngo nakaza kubivuga kwiki. Hariho umuco w'abantu benshi batunzwe no kuvugwa neza n'abandi bantu, bakumva bitwararitse gose uko abandi bantu baza kubavuga no kubaza kubabona. Mugabo kuvyukuri ivyo biratuma abantu babohwa. Abantu ntibave muri ako gasho, bamenye ko umuntu wese Imana yamuremye ari ukwiwe, yiyumvira ukwiwe, hama bashire mu ngiro ivy'iwabo, batagiye ku majambo abandi bavuga, batagiye ku bintu bibaca intege biva ku bandi bantu. Mugabo bigerageza, hama niyagerageza bikanka bati vyakunaniye, azobabwira ati kazima nagerageje, ahazoba ashoboye kubandanya. Hama tangura ikindi agerageze gushika azoshike aho yifuza gushika. Urakoze cyane. Dusozera ikiganiro cacu, umutumire wacu Oscar, nakahe kajambo wumva utogenda utabwiye bariko baradukurikirana kugira ngo nabo bashike ku mwidegemvyo ukwiye? Ico novuga nuko nkuko nakivuze kuva kare, umwidegemvyo ukuri no utuma abandi bantu bidegemvya. Abantu mu gihe bazoba kibaho kubera inyungu zabo no kubwabo gusa, kubohoka bizogorana. Bazokuma basa n'abantu babushwe batagira umwidegemvya. Muga mu gihe umuntu atanguye kubaho ku nyungu z'abandi bantu no kurondera neza y'isi n'abayirimwo, muri ico gihe umwidegemvyo uraguka. Rero ico nico nohanura abantu, ntihagire umuntu yibona wenyene n'umuryango wiwe gusa. Abantu nibabone ikibano, nibabone igihugu, nibabone ibintu binini, nibabone baterera mu isi yose. Abantu nibiyumvire babone ko ku isi yose wewe uri umuntu umwe, atanumwe musa. Imana yakuzanye ifise intumbero. Rero muri uwo mwidegemvyo Imana yaguhaye, hanyuma ugire gute urondere kubaho ku neza y'abandi bantu. Ibyo bizogutuma widegemvya kandi aho uzoshika ni kure cyane. Yego, urakoze cyane. Unkundire ndagukengurukire kuba witabye ubutumire bwacu. Nizera ko hanyuma muzotwitaba. Yego cyane, umuntu mwenzo kwitaba. Yego, urakoze cyane. Nshuti namwe bakunzi, mwari kumwe natwe mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndabakengurukire, nongera ndabipfuriza gushishikara mu kuvugwa neza, muroranirwe mu banyu no mu banyu. Nipfuriza umuntu wese kugumya umwidegemvyo wiwe atononye ubu wundi. Tukaba tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha, Imana ibidukundiye. Mwari kumwe na Claudine Nibitanga. Bye. Turakengurukiye Claudine Nibitanga yaganiriye na Oscar Warugira, aho bavugaye no kuvyerekeye umwidegemvyo. Twizeye neza yuko wewe wabakurikiranye wungutse ibitari bike. Rero ufise ikibazo cyo kunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga naho dukorera n'imirohere ya mbere ibarwa ryitiriwe Gerard, inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe hora umwisigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 20